Itangazo ubuyobozi bw'ikigo cishirahamwe Benarutana buramenyesheje abenegihugu bose baba mu ntara ya Burunga no mu zindi ntara zigize igihugu ciza c'u Burundi yuko iki kigo cabateguriye isekeza ryo kubaga indwara zisaba kubagwa. Ubwo twovuga nk'ibivyimba vy'amaso, ibivyimba vyo mu nda, imyingo ndetse n'izindi ndwara zose zisabwa yuko zobagwa. Ico gikorwa kikazorangurwa n'abaganga b'abahinga bava mu gihugu ca Misiri. Ico gikorwa kikazobera ku bitaro by'Igihofi ahazwi nko muri Sosumo. Iyandikwa rikazotangura itariki 17 Munyonyo mu mwaka wa 2025 ku bitaro by'Igihofi ahazwi nko muri Sosumo. Uwiyandikisha asabwa kuza yibangikanije agakarata ko kwivurizako kazwi nka mitiweli ndetse n'urupapuro bita transfer, urupapuro rwo kwa muganga yamurungitse. Menya neza kwiyandikisha ni ku buntu no kuvugwa ni ku buntu. Uwoshaka ubusobanuro bwimazeyo akeneye gusobanurirwa yohamagara ku nimero zikurikira 61 55 31 canke se ashobora no guhamagara ku nimero 79 55 murakoze. Imyaka 42 ingwara ndayimaranye imyaka 20 nitwa Titonia Niyongera 80 Rwanda umara nk'imyaka 20 بناء إنسانية تعليمية خيرية.